kitari gito tuvyirura imboneza mwaka karere k'ibiyaga bigari. EARI East African Leadership Institute ni kaminuza y'imboneza mwaka karere ka Afrika y'ubuseruko. Ikaba yatanguye ibikorwa byayo mu mwaka wa 2015 mu gisagara ca Muyinga. Ubu ikabiri kiragaragaza gushira ibikorwa byayo mu ntara z'uburaruko bw'Uburundi. Imuyinga dukorera muri quartier Kibogoye. Ingozi muzodusanga muri Kinyami ya mbere imbere ya Hajidezo. Mukayanza muzodusanga muri Mukoro ya kabiri. Aho bita kuri communautaire aho zishure rya paramedicale. Kaza tubiheru ubumenyi mwibi bisata bikurikira. Faculté des sciences économiques et de gestion, département de gestion et comptabilité, département de développement communautaire, faculté des sciences de la communication, département de communication pour le développement, faculté des sciences et technologies, département de gestion des réseaux informatiques, département de télécommunications et réseaux, et la faculté des sciences de la santé, département de santé publique. Kwiyandikisha kuza kwaratanguye kandi kurabandanya. Mwebwe mwikorera utwanyu. Umwanya nimugira urwitwazo kuko ibyigwa byateguwe mu bice bibiri. Hari programme yo ku murango na programme yo mwijoro. Hari icubaza twakura kwizi nimero za telefone 62 ubusa 69 majana 712 canke kuri 79 majana 787 majana 99 cyangwa twandikire kuri email yacu info@eari.bi. East African Leadership Institute. Kaza twironkera ubumenyi maze twiyubakire kazoza kacu. Muyinga nkarisha bwenge ubushakashatsi n'ubumenyi.